Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kure Heritage kuri uno munsi. Kuri uyu munsi tugiriwe ubuntu dutewe iteka n'Imana ryo kugira ngo twumve ijambo ryayo, ijambo ritwubaka, ijambo ridufasha, ijambo rihindura ubuzima. Murazi hari igihe umuntu aba ari mu kibazo canke uri no mu bihe vyiza ukumva ijambo ry'Imana rigatuma umunezero wawe wongerekana. Iyo uri mu bihe by'umunezero, hama iyo uri mu gihe cy'ikibazo cyo kurondera inyishu, hari ubwo wumva ijambo ry'Imana, iryo jambo rikaza rikaba inyishu ku kibazo cawe. Rero kuri uyu munsi ndizeye ntakekeranya na gatoya yuko ijambo Uhoraho yadutegekanirije riza kuba inyishu ku ufise ikibazo, riza kumwongerereza umunezero kuriko kufise umunezero, riza gukomeza ukwizera kuwo ukwizera kwe kwariko kurahungabana. Ico nizeye nuko iri jambo ry'Uhoraho ry'uyu munsi riza kugira ico rikoze mu buzima bwawe, kandi riza kugira ico rikumariye mu kubaho kwawe kwa buri munsi. Uyu munsi rero tuza kumva ijambo rivuga ngo ukwizera kutanyiganzwa niko kutwereka ibitangaza. Ukwizera kutanyiganzwa niko kutwereka ibitangaza. Iri jambo tuza kuriraba twisunze inkuru y'abahungu batatu, Shadraka, Meshaki na Abedunego. Turaza kuraba ico ukwizera kwabo kwabashikanyeko, uko kwizera kutanyiganzwa. Turaja kuraba n'igitangaza vyavyaye canke igitangaza vyazanye mu buzima bwabo, nk'uko dusanzwe tubayeho. Rero ubuzima bwaho rimwe na rimwe dukenera ibitangaza. Turaza kuraba urugendo bagize nuko kwizera bagaragaje, kugira ngo natwe bitwigishe ingene tworondera kugira ugo rugendo nk'uko nabo bagize, bivanye bifata bihuwenye n'ubuzima dusanzwe tubayemwo, kugira ngo natwe tubone vya bitangaza dusanzwe twifuza ko vyoshika mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero imbere ko dutera intambwe, reka dufata akaryo tubanze dusenge, dusabe Uhoraho aduhe gutahura. Mana yacu, turazi yuko ari wewe wemeye ko tubaho, kandi twizige yuko ari wewe duhaye kano karyo kugira ngo twumve amajambo yawe. Data, turagusabye ijambo tugiye kumva kuri uno munsi ritwigisha ku kwizera kudashobora kunyiganzwa, rize kudufasha, rize gutuma dushika ku vyo twifuza gushikako, rize gutuma dutera intambwe mu rugendo rutujana mu ijuru, kandi rize guhindura imyizerere yacu. Iri jambo ritume tugirana ubucuti bwiza nawe. Iri jambo ritume tuba ivyabona vya Yesu Kristo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tubigusabye twizeye mu izina ry'Uhoraho, amen. Rero ndashaka turabe ino nkuru, mbanze ndabacire ku mayange gatoya. Ino nkuru dusanga mu gitabo ca Daniel igice ca 3. Ni inkuru ndende cyane, ntofata umwanya munini kugira ngo ndayisome kuko vyoca bidutwara umwanya munini cyane, ariko ndashobora kubacira ku mayange mu ncamake. Ino nkuru ukivuga ni inkuru y'abahungu batatu, Shadraka, Meshaki na Abedunego, bari mu gihugu c'i Babuloni ku nganji y'umwami yitwa Nebukadineza. Nebukadineza yashinze igishushanyo c'ikigirwamana, maze abwira abatware bose bo mu gihugu, abatwaza intwazangabo mu gisirikare, abaganwa, abacamanza, abantu bose bakuru bakuru ngo baze bagihezegere kandi bagisenge ico gishushanyo. Mu batware rero harimo abagabo batatu cyangwa bavugana abasore batatu, Shadraka, Meshaki na Abedunego b'Abayuda bazanywe i Babuloni ari nyagano. Aba bahungu nabo bari batumwe ko kugira ngo bunamire kino gishushanyo, mugabo bo baranga, bavuga ngo ntibikunda. Umwami Nebukadineza yaragerageje kubahendagiza, yaragerageje kubatera ubwoba kugira ngo abazane muri ico abazane gufukamira ico kintu, mugabo baravuga ngo oya. Ariko ingingo yabo yabwirizwa gukurikirwa n'ikibazo. Ikibazo rero cyakurikiye ingingo yabo nuko baterewe mu itanure ry'umuriro. Muri iryo tanure ry'umuriro Imana yabanye nabo. Bibiliya ivuga yuko muri ino nkuru, Bibiliya yerekana yuko ngo n'agashatsi kabo ntikahiye na gatoya, ahubwo muri uwo muriro ngo hajemwe uwundi muntu. Ku buryo Nebukadineza ariko araraba mu muriro yabonyemo ngo umuntu agira 4, kandi azi neza ko mu muriro hatereweyo abantu batatu.
Ivyo rero byazanye ikintu cy'igitangaza, igitangaza cyo gukiza abantu mu muriro. Imana yabakijije mu muriro, bishitsa ryajamo dusanga muri Yesaya 43 ku murongo wa 2, aho Imana ivuga ngo niwaca mu mazi ntazokurengera, ni mu nzuzi nzoba ndi kumwe nawe, mu muriro ntuzosha, mu rubeya ntuzobabuka. Ryajamo riba rirashitse, riba ukuri kuri bano bagabo batatu. Ariko kandi bivyara igitangaza kubabiraba, bituma n'umwami ubwiwe ahimbaza Imana, aravuga ngo iyo Mana ni Imana yo gusengwa. Rero reka turabe aba bantu none uko kwizera bagize kwatumye bemera bakaja no mu muriro, no kwizera nyabaki. Mbega natwe uko kwizera turagukeneye, hari ico kuza kutwigisha. Reka tubirabire hano rero. Dusoma muri kino gitabo ca Daniel igice ca 3. Ndashaka tugirane ruro rugendo duhere ku murongo wa mbere gushika kwa 2. Umwami Nebukadineza yakoze igishushanyo mu nzahabu, uburebure bwacu bwari intambwe 60 z'ukuboko uciriye mu nkokora, ubwaguke bwacu bwari intambwe 6. Agihagarika mu kiyaya c'Idura mu ntara y'i Babuloni. Nuko umwami Nebukadineza atuma gukoranya ivyegera vyiwe, abaganwa, intwaza ngabo, abajenama bakuru, abanyabigega, abacamanza, abashinga ntahe n'abatware bose bo muri ivyo bihugu, ngo baze guhezagira ico gishushanyo umwami Nebukadineza yari yahagaritse. Haleluya. Mwibaze ahantu umwami atumye ko abatware bose abazanye kugira ngo bahezagire igishushanyo hama bagisenge. Hajya wewe uhamagawe n'abantu b'abategetsi bakakuzana ahantu, niyo baba bakoranijwe n'inama mbi, canke uhamagawe n'abantu wubaha mu buzima bwawe, bashobora kuba ari abategetsi, bashobora kuba ari abo mu muryango, bashobora kuba ari abadandaza, ariko abantu wubaha kandi bafise ijambo rikomeye kuri wewe, bagize inama canke bahuriye mu kintu, baragutumye ko ngo ngwino ubane natwe. Ariko urazi neza ko ikibakoranije si ikintu gihwanye n'iki jambo ry'Imana rivuga, si ikintu gihwanye no gushaka kw'Imana. Wewe vyifatamwo gute? Aba bahungu batatu baravuze ngo twebwe nituza, baratumwe ko turaza kubibona. Abahungu ntibaje. Reka ndabasomere ku murongo wa 12 no muca muvyumva neza. Ku murongo wa 12 avuga ngo nuko rero aha hari abantu bariko barabareka, babahungu ntibaje, baranse ntibigeze baja kunamira ico kintu. Ku murongo wa 12 aca abantu baza kurega rero aba bagabo batatu ku mwami ngo nuko rero hari abayuda bamwe wahamagaye gutwara mu gihugu c'i Babuloni, Shadraka, Meshaki na Abedunego. Abo bagabo mwami ntibaruha bakubaha, ntibasaba imana zawe, kandi ntibasenze ca gishushanyo c'inzahabu wahagaritse. Urumva? Ntibigeze bagenda muri izo nama, ntibigeze bagenda muri ivyo birori. Wumva kwizera bagize. Murazi kuba hari ingingo ufashe kandi uzi neza yuko bwa mbere ingingo ufashe uremezanye n'umutima wawe yuko iza kukugumiza ku Mana, ntigutandukanya n'Imana. Ariko kandi ingingo ufashe urazi neza ko iza kugira ingaruka ku buzima bwawe, mbere no kuri wewe ubwawe, ushobora no kubura ubuzima ugapfa kubera ingingo wafashe. Mugabo kavuga ngo jewe kubera yuko ndi umukristo, kubera ko ndi umwana w'Imana, kubera ko nitondera ijambo ry'Imana, kubera ko izo nama, izo ngingo, ivyo bikogwa bidahesha icubahiro Imana yandemye, nahisemwo kwizera no gukurikira, ntabyo njamwo. Uku kwizera turagukeneye, uku kwizera turagukeneye, uku kwizera turagukeneye mu ngo, uku kwizera kurakenewe mu gwaruka, uku kwizera kurakenewe mu bice bitandukanye vy'igihugu, haba mu nzego, haba mu bacuruza, ahantu hose turakeneye uku kwizera ko abantu bavuga ngo iki kintu si kubera yuko hari abantu nubaha, igihambaye s'abantu,
igihambaye si ikibanza mpagazemwo, si ikibanza nicayemwo. Igihambaye ni kinshikanye muri kino kibanza. Igihambaye ni kinkoranirije muri rino koraniro. Igihambaye ni kinshize nino nama duhurijwe ko n'abano bantu. Niyaba ari inama idahesha icubahiro Imana, niyaba ari inama itaza gutuma ubugombe bw'Imana buranguka, ukavuga ngo jewe iyo nama ntayo njamwo, niyaba ari ingingo ifashwe cyangwa ari ingingo igira ifatwe, mugabo wamenye yuko atari ingingo iza gutuma ubwami bw'Imana bwaguka ngaha mwisi, mu gihugu cawe canke mu rugo ubayemo, canke mu karere urimo, canke muri poste utwara, canke muri ministere urimo, iyo ngingo ukavuga ngo jewe ntayo nshigikiye, mfuma mbura akazi, mfuma mbura iko narimbayeho, mugabo hako niteranya ku Mana, mfuma niteranya n'abantu. Haleluya. Ukwizera kutanyiganzwa. Hari umuntu uno munsi avuga ngo icompa nkicarana n'abanaka, mugabo ugasanga barya badandaza ushaka kuba nkabo, barya badandaza ushaka gucudika nabo, batanga ibimazi, batanga ibitambo, ibyo urabizi, kugira ngo baronke burya butunzi. None kubera ko uvyipfuza, nimba bagutumyeko urakwiye kuvuga ngo izo nzira mwahisemo, ayo mahitamo mwagize, jewe sinshobora kuyazamo. Aba bahungu niko babigenjeje. Nimba uvuga ngo barya abantu bashobora kumpa akazi, ariko ivyo bariko barakora ndabizi neza si ibintu ijambo ry'Imana ryemera, si ibintu bibirisha ingira intahe, urakwiye kuvuga ngo sinza. Aba bahungu rero bashingiye intahe ukwizera kwabo ni kwanyigangijwe n'ivyo bintu. Dusomye ngare muri Daniel 3:14, umwami Nebukadineza amaze kumva ivyo bintu yaje kubatera ubwoba. Mwumva ingene yavuze ku 14 havuga ngo Nebukadineza atangura kubabaza ati, mbega Shaduraka, Meshaki na Abedunego, mwabigize ibigira nkana kudasaba Imana zanje no kudasenga ico gishushanyo c'inzahabu nahagaritse? Umva ingene atanguye kubatera ubwoba. Kuri 15 havuga ngo nuko rero nimwumva amajwi y'inzamba, imyironge, inanga, amakembe, imiduri, ibikoresho by'amajwi arengera n'ibindi by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kwikubita hasi mugasenga igishushanyo nakoze, bizoba ari byiza. Ariko nimutagisenga muca muteregwa mu itanure ry'umuriro uhinda. Mbega Imana yobakiza mu maboko yanje yoba iyihe? Atangwe kubatera ubwoba. Ikindi ariko aranabahendagiza, ariko arabahendagiza, abaryoshya abereka nimwemera mukunama muraza gukira, muzoba mugize neza, ariko kandi nimutabikora ndabaterera mu itanure rya kumuriro, ngo kandi nta Mana yobakiza. Ubu nibwo buzima tubayemo, niyo mibereho turiko turabaho. Uno munsi ushobora kuba uri kurankurikirana, hari umuntu ariko arakubwira ngo nutemera kujana ino nzira twebwe twafashe, twebwe banaka, sinzi ko abari bo bariko barabikubwira, bavuga ngo nutemera kujana ino nzira twebwe twafashe urabura akazi, nutemera kujana ino nzira twebwe twafashe urabura irya poste waronse turayigukuramo, nutemera kujana ino nzira twebwe twafashe turagushirisha no mu gasho, turashobora kugufungisha kuko ububasha n'amafaranga turayafise, byo tuma tugushirisha mu gasho. Mugenzi wanje uri kurankurikirana, ukwiriye kugira ukwizera kutanyiganzwa. Yesu Kristo ariteguriye kuguha kwizera. Ntiwemere kwiteranya n'Imana, ntiwemere kuva mu nzira y'agakiza, ntiwemere kugoka ngo uve mu nzira yo kugororoka, ngo ukore ivyaha kugira ngo ushike kuri zirya nyungu. Aba bahungu